duhejeje kwakira umushitsi nuvuga ambasadrice mushasha aserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yaraje rero kugira ngo turamukanye tumenyane amadusha turaganira n'ivyerekeye ubushuti bwiza bwamye kandi buri hagati y'igihugu c'Ubushinwa hamwe n'u Burundi. Ubwo bushuti si ubwa vuba no kuvuga bwa kera kuko Ubushinwa bwamye buri hagufi y'u Burundi mu migambi y'iterambere yose, haba mu burimyi n'ubworozi, haba mu gisata c'amagara y'abantu, haba mu gisata c'umuyagankuba, haba mu gisata c'inyubako rusangi, eka mu bisata vyose mbere no mu gisata c'amagara y'abantu nta tutarabona Ubushinwa bariko baradufasha. Yaronse n'akanya kukeza Burundi kuko duheruka mu matora umwaka w'2020, amatora meza cane kuko yavuze ko nawe nyene bamenye ko kandi barabonye ko bagenze neza. Ubu inzego zikaba zihari muri leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, maze acagira ati ntaco Ubushinwa butazogira bubicishije no kuri we nyene we tuzatwama turi kumwe ngaha kugira ngo badufate mu mugongo, gutyo twame turiko turana ko inyungu z'Ubushinwa n'inyungu z'Uburundi zamaze ko zirungunganira hamwe.